nziza man. nziza bakunzi ba explosive uwo ni Monia Fleur canke amwita gute hajya mu mazina yose Shugwe ry'Imana Monia ndio mana aca yita Monia Fleur Fleur nico kimwe gusa hahindutse ururimi yabaye umukoroni cyane rega amazina twitwa vy'amafleur by'abamonia ari guce yongira ko ngo ubu nabwo n'ubukoroni mu bisanzwe ari kwitwa Shugwe ry'Imana n'ibindi bintu vy'ikirundi yaca biba byinshi cyane nibaza yuko ndagwaye umunsi umwe tuzokumva yuko aya mazina yacu y'ikifaransa cyubaba atari ibintu vya hatari tugatangura kwita zabarenga yabo amazina n'abanyokuru bashaka gusubiramo bakayaduhamagara of course haje nyokuru izina giwanje n'ubu wo mubaza ngo nitwa nde ntavyatsi aguma ameze ati ivyo nibiki tutabitaho uwo ninde muvuze uwo ninde uri kwaravuga ni Monia Shugwe ry'Imana muri kana kanya tuvugana yaramaze igihe kitari gito ariko arakorana n'umumanager we yitwa Nshuti ya Bose ariko kuri no munsi novuga hasohotse itangazo yerekana yuko uno mu manager yarakurikirana ibikorwa vya Monia Fleur atakiri we mufatanya bikorwa canke mushigikira bikorwa canke mu manager ariko aramufasha gushikana ibikorwa vyiwe kure bikaboneka yuko contract canke amasezerano ashobora kuba yahagaritswe na Monia Fleur na canke rebo yiwe yise Mogang mugabo mu itangazo nariravye itangazo rintera makenga itangazo rito cyane mugabo rivuga byinshi kiyo itangazo rivuga ngo mu rurimi rw'icyongereza rivuga ngo the management of Mogang canke Mogang would like to inform you that the official manager of Monia Fleur chamandika kwa Nshuti ya Bose is no longer a manager of our artists. Let us take this time to say thank you for all he has done for our artist over 3 years. Over the past 3 years, yes, okay? He decided not to renew his contract. Bisigura manager yahisemo kudasubira kubandanya ba manager biwe. Donc si wamwirukanye ubwo niwe yirukanye. And we respect that. We wish him all the best in his career because he did his best to push our artist, and we encourage him to keep on pushing our artist as much as he can. Bachamandika nothing bad happened. It's just the end of the contract after 3 years of working together. Thank you. Iri tangazo ryanditswe na management ya Monia Fleur ya Mogang risigura ko manager waryo ariwe yitwa Nshuti ya Bose amasezerano yo gukorana yaheze acabona ko atobanda nyuma y'imyaka 3 nuvanga amasezerano yabo yaramaze imyaka 3 kimwe mu bintu bikomeye je vyantangaje muri rino tangazo nuko igitangazo yanditswe na rebo ya Mogang kandi yitwa Mogang ariyo Monia Fleur sanzwe arimo mugabo rigaca risinywa na Nshuti ya Bose ivyo bintu vyatumye nimbira ati canka kani kagatwiko kabo nyene vya bintu vy'abasani gusignature ngo Nshuti ya kuko babicuritse sinzi en fait itangazo ryanditswe n'umuntu uwo muntu aryanditse ni wasi d'abord nyene Mogang nindi ni Monia Fleur Nshuti ya Bose Mogang ni Monia Fleur sinzi kuko ni Monia Fleur kubera iki tutabona ko signature ya CEO wa Mogang muri kano kanya nimba ari the management of would like to inform you iyo kete bisigura ngo
iryo tangazo ryasohowe na management ya Monia Fleur yitwa Mogeng. Mugabo mu nyuma haca haza gusinya inshuti ya bose. Ntibisiguritse, it doesn't make sense. Men ntibisiguritse ntibibaho. Normalement. Mu bisanzwe itangazo ryasohowe na management ya Mogeng. Inshuti ya bose asanzwe ari manager. Niho tegerezwa kurisinya nyene. Yirukanye acara niwe yandika itangazo cyo kwirukana. Niwe yandika ikete aranivugira yuko atagiye kubwira nabi. Kurabona ukuntu yanditse aho gakonje. Urabona nyene kari wenyene yiyandika. Nimba CEO wa Mogeng ari ntuze akabagiye ari inshuti ya bose akabagiye. Sigura yuko ajanye nayo Mogeng yiwiwe. Change Mogeng ni Monia Fleur already. Monia Fleur aragumaho. Uko biri kose Monia Fleur agumyeyo niyo Mogeng iragumaho. Uko niyo management sinibaza yuko yarimwe umuntu umwe, it must be like a staff. Ako ga staff gasanga asanzwe ni Mogeng urumva ni gengo. Sumuntu umwe ni genge yuzuye mani ni fresh. Gusa none inshuti ya bose yagarutse gusinya gute? Yaje gusinya gute? Je byatumye niyumvira. Ko bino bintu bishobora kuba nubwo rino kete rivuga ngo sinzi ko basomye rino kete ukuntu rivuga. Rino kete rivuga ngo is no longer ngo manager ngo wa Monia Fleur. Wa Mogeng. Mugabo muri iryo kete ugacubona yuko bariko baravuga yuko atakintu na kimwe bapfuye. Urumva ibintu byose aramarame ari juste ko contrat yagize iki yaheze kandi contrat yaheze. Mugabo tukabura ko signature. Wagenda kuraba ku mbuga zimwe za Monia Fleur iryo kete nturiboneko. Urumva ibintu ndikeka ni ibintu biriko ndikeka ko biza gutuna biza hahandi Monia Fleur avuga ati none jewe mwigeze mubona ahantu hamwe nasinye ko ari jewe nanditse rya kete. Gaca bihera tubaye abasazi tugiye kuvuga makete ati atigeze abaho. Urumva kuko naciye ku rubuga rwa Facebook rwa Monia Fleur ikete ntaririko. Naciye ku rubuga rwa Instagram rwa Monia Fleur ikete ntaririko. Uno mwanya tuvugana ni swat irikete nshuti ya bose ni option zibiri. Nshuti ya bose bapfuye ikintu na Monia Fleur. Monia aranka kumurekura. Amubwira ati we wende tuna amani. Mugabo je kunyebrija yuko nza kubwira abantu n'igihe twasinya amasezerano kuko igihe basinya ntibatubwiye. Hari kete babonye ngo management ngo Monia ngo aje kurekrita nshuti ya bose nk'umu manager. Omundi Mogeng twayumvise ivuko ko nyene of course. Bashobora hari options zibiri swat bavanye nabi kabisa. Nshuti ya bose acayandikira rino kete njo gituma yace yihenda carasinya. Ati bari warisinya none signature ya Monia Fleur ari kwikurahe yiyandikira ikete ari kana amara isinya cyanye Q nagatwiko karashobora kuba aragatwiko kuko novuga ati nico gihe kuri rythme ya Mokenzi ya Monia Fleur dusanzwe tumenyereye kuri rythme aguma duha kw'imiziki araheze iminsi kameme ari dusanzwe tumenyereye ari kumwe na nshuti ya bose abantu budutwiko nyene nta na rimwe Monia aduha umuziki atabanje kutuvugisha. So no mwigema arashobora kuba afise igikorwa gishasha avuga ati ya systeme yanjye mugani wese ngo nimutegura inzira zuhoraho. Kavuga ati reka maze ndayitegurira inzira hama nashuti ya bose urazi asanzwe yoroshe ntasanzwe yoroshe mu gutegura utuntu nk'utwo. Kavuga ati jewe ni team satura nyene team satura abantu basanzwe batanabizi gira turamvuga abantu basanzwe batanabizi uyu mucuti yabose twamatubibutsa yuko ari umufrère gusa n'umuvukanyi w'amaraso apana mwe ngo my brother umuvukanyi w'amaraso wa Sadbi ajya amaraso rero uramutse ko Sadbi ari umwami w'uko dutwiko ngaha ajya amaraso ariko mutemberamo bien sûr amurimo nawe nyene ashobora kubyuka akavuga ati aya
aye tu basi niseme aye reka nandike ikete nce naragisinyira ndanagisingira kugisinyira aba yabyibagiye aba yabiteguye nyuma akabyibagira urumva akavyibagira sakwibabizi vyose zizodukoresha amafuti pe zizozana ahantu twiyandikira makete yo kwirukana twegere kwisanza aha hantu anyway nibaza yuko bari bakoranye neza kandi ikindi kintu naco kiyo apa yuko manager inshuti yabo ashaka kuba yaniyandika iryo kete nyene wenyene akiha nice ibintu ko ndagwenda garutse babiyazi kuko cyo nibuka yuko hari na mariage ya Moni yigeze kuba mariage yarabaye iba muri ubu buryo hasohotse invitation bien sûr mugabo invitation serious uri kukungera Moni yaciye agaruka avuga ngo none mwebwe ngo you are not serious ngo vyogenda gute ngo kuri rya mariage kuri rya invitation ngo marabonye ko salle de reception ngo hariho ngo mariage ngo iba ngo idafisana iri kirabera so nibi nivyo niko bizakuba biraza kuba tubje ndaha ati none mwigeze mubona jigyo tangazo ndari sinyako mwigeze mubona iryo tangazo ndari posting ati people from nowhere ni banditse iryo tangazo kugira juste bashobore kugira ariko ari navyo mugabo umunsi we waheze tubavutswe bien sûr akarere kateguwe ofet ico bari bashaka bakironse mugani wawe ngico nariko ndarondera nati nta Moni ya frere ndaha nabavuga ibintu nkirenganira nta Moni ya frere ariko baravana na chiti ya bose muko kugira ace manager wacu abandi aca baranduri promoter arabashobora bafataniza ni donjazi arabashobora bari kumwe na Rinoki ni donjazi ashakira rebo shasha iyo aza kubafasha araza kubabera umufana nibikunda ibintu nibikunda nibishobeka biragoye ariko nimba imbere hariho ikintu ciza cyane kuko ari karategura reka tureke kumusesera naba ndabivuga utwo dutwiko twabo twa misi yose tuzobakagura kwanza twarabateguye twa misi yose tw'ububeshi ntibizo nta beze zirimo ziragaragara niyo nta beze baje batama bakera nibo bazumva bavuze umuntu nk'umuntu w'ikigabo ngo nta muntu arimo ngo nta muntu arimo aragaragara urumva indani muri we ari vide umuntu ntawe urimo izi nta beze zirimo muri we nta muntu arimo reka nabwire je nama ndabivuga kino kintu nama ndagisaba beze zirakorwa ku isi yose kandi zirakenewe cyane mugabo izi beze z'ububeshi kandi zizimbutse zisanatwara n'amahera iryo kete rya kete baryandikisha ku gihumbi ho n'umuntu yajyanditse urabona ko yajyanditse atanasizaho Moni yasinya niba teka atanabimenyereye ryanditse kuri make beze hari izindi zitegurwa zikajamo amamiliyoni n'amamiliyoni sivyo zikaba kandi ari beze ububeshi mugabo butaboneka ko ari ububeshi ikintu kimwe bafise gutahura Cubaba beze nta muntu azanse mugani wawe ariko batahure yuko izo beze aho bashaka kuzikinira nabo natari bijuju kandi atari n'abana sino rega n'abantu bazoshabura vuge bati ko iki aba bantu badufata kumengo ntitwiyumvira jewe ndakubwije kuri ngo ujya Sadbi uyu mwanya tuvugana jewe Sadbi nzi yuko adashobora kugwara muri jewe mbonye agafoto kuri social media ngo Sadbi ngo ari mu bitaro sinona mugarukira ko sinovuga ngo numuririmbyi mugenzi wacu ngo dusimbe tumurabe unampamagaye ngo Sadbi tuje kumuraba aragwaye sinokwemera novuga ati rekana na Sadbi ahubwo nawe wocu uza gufata mikro ngo Sadbi aragwaye tuje kumuraba kamera nkaho ndi wankiza ikigufu urumva kubera ndabizi novuga ati ni ibintu twari karagira cyangwa ni musubire mu mweza n'umuntu ashobora kugwara na cyane mugabo nkavuga ati bivanye n'ukungene yatumenyereje nta Sadbi yagwaye aramaze kugwara ingwara zitari nke yaragwaye na kanseri ari nzakira kanseri ari nzakira arayikira n'umushatsi utavuye sinokwemera ko yagwaye urumva no kuvuga byose ko ari ibintu bariko baragerageza gusa gukina kugira ngo twatuntu imisi yose mama ariko aratubesha so Monia burya biriko biragwira iki ugasanga naco nyine atari cyari ububeshi
aziba nabonye naturembeje aziba tubesha akatari gake buraca kabiri agiye kabiri gatatu jewe n'abandi bantu benshi biyumvira tuve muri tumukure kuri list y'abantu dushobora gutrustinga sivyo mu Burundi hari abarinimzi kandi aba legend batigera baza mu bintu nk'ivyo nigera urabona Fariyaza agwaye canka agize ibintu nk'ivyo agize mariage nigera urabona Kidumu nigera urabona nigera amazina yose ari Akabezi ushaka ukabona ku yundi muntu ukabona kara trendinze karagiye kuko nk'iyi dossier ya nshuti ya bose na Moni yaduye kuvyumva mu misi heze mu gihugu kibanyi kwa Element na ni M55 EM 55 to EM label ya Bruce Melody bakoreramwe na Element kavuga ati ko bari yako biriko birakogwa neza natwereka ngaducishe mwa turabe urazi kibi cyavyo ga nice ikibi cyutwo tuntu twuko nuko hari abantu takaza hari abantu takaza bien sûr kandi abantu uza gutakaza uza gusanga ari babantu mu muziki warukeneye cyane mu muziki warukeneye kuko mu muziki s'abantu bose dukeneye hari abantu uburose ubutunzi budasanzwe abantu bose ni bafana n'abafana bamwe muga abafana bari intelligent abafana baciye ubwenge abafana nyene babantu bakuze biyumvira urabatakaza iyo utanguye utuntu nk'utu sivyo urabatakaza kandi ukabura atakaje ikintu gikomeye ugasanga umuririmbyi arafise trend muga nta mafaranga yinjiza kubera nta abafana bateza imbere umuririmbyi nta bafana afise bamaze gutera imbere afise abafana bato nawe nyene asaguma ari muto urumva so jewe do preference sinanse amabezi mugabo bayiyumvireko cane binakunze binashobotse bakora amabezi ari positive bidakunze amabezi ari positive kibazo cizo bezi ari positive ntizigenda nico gituma bazitinya kuko ni gake izana success uno mwanya tuvugana umuririmbyi witwa Monia nshuti ya bose Monia nshuti ya Monia Fleur ndabafatanije bambabarire ariko n'ubundi bari bafatanye no kurya kontra kuko Monia ntiyasinye as management yacasinye nshuti ya bose kandi gete yanditse management yose yakongegi bari bose kwa Rojanti hari abantu batari baki babasazi banakeneye kwera gafashanyo bakeneye abantu babagendera yego uno munsi nagura uduhuzu nagura iki atembere agende gushigikira bene wacu bafise ngo akubugwayi bwo mu mutwe sivyo baramba barindibutse ko bavuga ubugwayi bwo mu mutwe abatemberere jewe ndi mpagaze imbere ya kamera nzonaryoherwa kubivuga pe yuko Monia Fleur yagiye gutemberera abantu bafise ubugwayi bwo mu mutwe ayo ma action ayo ma acte ari humanitaire ibyo bintu byo gufashanya uno munsi nagende mu gatumba afate bajya abana bafishikiye n'ibibazo aboza ibirenge abafashe sivyo last nabonye Rihana yavuye muri ntuze yaje mu gihugu kimwe cyo muri Afrika aje gufasha sivyo aratora n'isuka ararima arabafasha nyene arabafasha ivyabaye mu bintu biriko biratrendinga ku isi yose na cyane biriko biravugwa kandi ubwo bigushikiriye bikumva yuko bikuryoheye ukumva yuko uwo muntu yakoze ibintu biri bifise sense bifisana biva naho bija sivyo uno munsi Monia Fleur afise abafana benshi nibo bamuteje imbere nibo baza kuriha concert yiwiwe natora miliyoni 2 abahindurira ubuzima araba abafana biwe ba mbere hari abafana usanga muri kano kanya bakurikirana Monia Fleur arabafana biwe banamufasha gushika kuri badandaza magi sivyo umuntu adandaza amagi bakeneye umutahe wa peut-être wa 50000 namukubite nimba ari ivyo 500 nimba yahoraje gutanga versement kwa boss uno musi nawo mu boss wiwe adandaza ayo magi yiteza imbere uri kibatimva ibintu biri positive bakagenda kwandikisha makete gusa bakiyumvira ibintu just nigera ntaho ivyo n'ivyo vy'amakete bica birara bihereye muri iki gihugu cacu nyene nta naha ntibinajabuka ko kuvuga ngo nshuti ya bose ngo yasezeye muri management ya Monia Fleur
ibintu biza guherera hanyene wanashaka hari ngiye byoherera hanyene ibujumbura hari haruguru ivyo vyanshuti ya bose ntibazi biva niyo bica mugabo uyu munsi bakuye bwa bustar bwabo bwo kumva umenga na star reka nakubaze reka je namandabivu maze gutanga amasuggestion menshi tuntu umuntu ashobora gukora uno munsi Moni Alfred yinamu yagasiga imodoka muhira akaza ku murongo muri Vira Gatonda kuri bus hajya ku murongo Moni Alfred agatondera bus urazi ayo mafoto abantu ahantu dorara bishitse important ni gikorwa ciza cyo kwereka abo bantu nabo nyene batonze yuko we share turasangiye turi kumwe sivyo na cyane cyane abafana banje niba boja gutonda ku murongo why not me nanje ntoja kwatonda sivyo reka nanje ngende gutonda kugira juste ndabereke Natasha yarigeze kuja muri bus last time arabarihira bose bus avuga ati ninje muri no bus kugira ndabereke yuko nanje ndi umuntu mubandi buno buzima nabuciyemo ndabarihiye ndavyumvise ibintu nk'ivyo birangyohera binkora ku mutima Natasha Imana ni muhezagira amaze no guhindurira ubuzima abantu benshi amaze gufasha abantu benshi Natasha n'ukuri Imana guhezagira ahantu uri sivyo niyamakuru ubwo bubezi bw'uburofa bwa misi yose bw'ubugwara ngubiki n'ibindi vuba amaze n'imisatana y'ibintu turiko turanamwumvako mugabo akagenda agafasha abantu batishoboye last time twarabonye agiye gufasha abantu batishoboye akagenda akagira iki uno musi umustar ubunyene sadbi satura mabafu yaririmbye indirimbo yitwa Kirisesi ubunyene yogenda ku murongo muri bus ajya muri bus Gatonda sivyo wanashaka naho yotonda afise ka radio nk'aba batipe bahora bagenda afise radio nibara bariko barumviriza umuziki hajya ku murongo akayitamba akaryoherwa agacreate vibe sinzi kuvyumva jewe nshaka ibintu ubwo mumugire nturi hano rero biryohera abandi ba yagiye ku murongo hajya ku murongo aratonda Kirisese atange so atari kabisi agiyemwo abagira kabisi batahe muhira bavuga ati twari kumwe muri bus na Sabi reka kumuhenda ejo mu gitondo ndacamo bavuga mu kirundi bavuga ngo ngutambira utabishaka ngo bugacaka kakwita umusazi cyarashaka kubikora uno munsi arundi turagoye mu gitondo tukavyuka tuvuga ati uya vyanze nice Natasha aja muri bus agaca barihira sinabibonye ku mbuga ngurukana bumenyi navyumvise kuri umwe mu bantu bari kumwe muri irya bus yavuze ati uno munsi mbaye umufana wa Natasha naryohewe ndamubonye muri bus twumvise turyohe abantu barakeneye just to feel like you are like them muri kumwe murashigikiranye reka abaririmbyi bo mu Burundi surtout batwereka umenga bo busa abantu umenga nti naho uwo mukubita ikofe n'igihe mufata kubera Jean abipfunzi bari quelque part byiza ariko sometimes bijya bintu babikenewe uzubona manuye ikiyo c'imodoka pole nk'umuntu umenga ntari mu bandi unamuramukije ukazubona aradugije urutoke rumwe ntaza kuduza man ariko sometimes babikenewe erega gumya kwiyereka umwanya wose akaza murahurira muri iyo bisi umwanya wose mugabo kame mukora ibintu bifise ubuntu kora ibintu bifise ubuntu wowe nimbura umwifuza ingenda wifunga mugabo umusi umwe kora akantu ko kwegerana n'abafana kora akantu ko kwereka abafana bawe ko muri kumwe kora akantu ko kwereka abafana bawe yuko bahokonesa kora ko kana ko kageste kujya ku mwana kora kageste ko kunezereza abavyeyi iti mwarandeze abafana n'abavyeyi babaririmbyi nibo babagaburira badahari ntibobaho do something for them, show them some love, bereke yuko umenga kubera ikwiye karta no kwerekana yuko umenga ntuhari ngo ntabuzi umengo ntuzi ko banahari umenga ntuzi ko banahari mu bindi bihugu bigiye bitandukanye aba baririmbyi aba ba Chris Brown bande nabandi arashobora kuvuga ati no munsi ngiza gutambuka n'amaguru quartier hure n'abantu ducininge ndabaramutse umwe mu bahapeho bakomeye cyane muri Amerika umwe bafise n'izina rinini cyane akenshi yigira kwikinga ntaza gufata amamodoka nabuze amajet privé nabuze n'amaki muga akavuga ati naho ndaza gutembera muri ville ndaba abantu usangireba hari abantu bafise indoto yo kwibona bari kumwe na Sabi agafoto baronka iyo ndoto zabo baronka agafoto bari kumwe sinzi kuvyumva baronka agafoto bari kumwe ni aba bajya baririmbyi ku bwanje cyane bafata nk'abantu bakomeye kuko bafise ijambo rishika kure nibige kwigisha urukundo abandi batwigishe gukundana batwigishe kubana umubano mwiza batwigishe
kuryoherererwanira batwigishe gushigikirana je ndamubonye Sabatonze imbere ku murongo nanje no kumva yuko umenga sinzi kuvyibuka yuko mu minsi ya mbere twatanguye gutonda ku murongo tuziva nk'ibintu bigayitse sivyo kuva umenga ni ibintu biteye isoni ubu twiyakiriye turatonda twese areze sivyo binakenewe ugakikinga kugira ushobore kwinjira uve ngaho hantu utahe uravyibuka je nawe umunsi dutaha n'amaguru gushika ivyo vyari bikenewe none kugarukana uribuka ko twashize amaguru ari karasha yego kandi bwarakiye turavyibagira ko vyakabaye muzi dutaha n'amaguru twashize amaguru ari karasha je mbona byose yavyimvye bantu bakuru jense bati mubanyaje kuno twavuye muri vyo n'amaguru tugashika haraho n'amaguru shika mu Gasenyi n'amaguru urumva this life has no balance so kubona ubwo buzima tubayeho Mona Frere Rino G Sabi Fizo umwe muri bo aje one day nk'igikorwa cyo kwiyegereza abarundi bene wacu kwereka just to show some love abandi baririnzi ba Bob Marley bakora ibintu bimeze uko sivyo akavuga ati I'm like you I have to support you negeza kubana namwe mu situation sivyo ntibahurire mu mashow je hari n'ikindi kintu maze kubona ngaha mu gihugu cacu kibaba abandi baririmbye usanga bategura ry'ama meet and greet nk'iyi meet and greet tuzohura na Jose Chameleone ku munsi w'ejo muri arena bazi yuko n'abakunzi biwe benshi tuzohahurira na cane abo gasanga ngaha iwacu burya nta na rimwe uzobona umuririmbyi ngo yateguye meet and greet ndayibona n'ababa Trice n'abatore bakina amafilme gusa mu baririmbye ico kintu mengo kirazira kikaziririzwa sinzi ko ari kwa kwifunga canke ari kutamenya akamaro kijya meet and greet yes Jenny baza yuko ni vya bindi nyene vy'ukumva umenga sico kimwe n'abandi bantu urumva sometimes atari muri show umuririmbyi arakeneye kubana n'abantu sivyo na cane ese utabafana biwiwe uno munsi Mona akavuga ati hey mubona gute abafana banje tuzohurire Jardin Public samedi sivyo nzoba ndiko ndagira gasport bakagenda bagakora na gasport bari kumwe bagasharinga hariho ngaho agaspika bagatamba bakaryoherwa akaba surprising akaba yabategura utuntu baza gufungura peut-être baza kunwa moya tu jewe ikintu nguma subira mu ivyo bintu ni kimwe reka ndakivuge ndasubiyemo inama ndabivuga misi yose mpagaze kuri ino mikro abaririmbyi basubasha bukomeye bashoboye kubiba urwanko bagashoboye kubiba urukundo muri societe that's true kubera bakurikirwa n'abantu benshi kandi harimo iya même beaucoup des aveugles abantu b'impumyi babakurikirana impumyi zishatse kuvuga zihumye amaso ahubwo bakurikira ivyo bagize n'ivyo bavuze just like that batiriwe baraniyumvira cyane aka emission nigeze no kubona numva umukobwa ariko avuga yuko ariko avuga ku ikanzu mu minsi yari yambaye batujya mu minsi yose yambaye ikanzu ziwe sinigera ndazibona mwikosa minsi yose yambaye ikanzu ntegezwa kwirondera nkumva yuko uko yo bisa kose uko yo bimeze kose mbanzi gusa katonta mu makosa tu ntegezwa kumva yuko nambaye ikanzu isa nk'ijya nyene yes hari umuntu yagukurikira uko yiravuga ati peu importe ni yabahenye ni yabadahenye mpamvu l'essentiel nuko nambara ijya kanzu tu umuririmbyi yitwa Big Zoe urabona uno mwanya tuvugana clip video z'abantu bambaye busa bari gusa bambaye impuzu mbi ziri normal c'est normal mu ndirimbo mugasinzi kuvyibuka haraheze imyaka nka 10 nibaza akeshi mwicaye muri saro mukabona zijya ndirimbo abavyeyi baca bakuramo n'ingoga vy'abari ibintu biteye isoni bidakora buri uca kugira ubavye canke iciyemo naho udakuramo wacuraba hasi kugira abavyeyi bawe ntibabona yuko ivyo bintu bikura biraba naca ndondera suije nzana kugira ngo ngume mvuga cane ntibabinabilabe urumva mugabo sinzi kumaze kubona ko ari ibintu biri normal ushobora no kwicara kuri televiziyo uri kurumviriza Shakio Bamba yonga sokoma ukanaririmba nawe ugashira idora mba memi hara memi ruza urumva Ales uri kubona umuvyeyi wawe
bibaye ngombwa kubita no kuguru mbega utavyumva ngo Mu Congereza. urazi bijya vyahereye abo basani nibo babigize ibintu bisanzwe bizo yambwiye ngo mu myaka ya 2001 hari umuririmbyi umwe niwe yubahutse wa mbere yari uwo muririmbyi wa mbere abishize mu ndirimbo abantu bari bambaye nabi abandi bacu barabirabira ko baza barabigira no musi byacitse ibintu bisanzwe aba baririmbyi barafise kubiba urukundo mu barundi aba baririmbyi barafise kubiba urukundo mu barundi uburyo umurundi gukunda mwene wabo gusapotinga mwene wabo kiba ikintu gisanzwe hari amasuje ivyo ruvyerekana benshi muri bo nibazi ico bari nibazi nico bajejwe ibintu bari uvyumvira hehe no mu bintu baririmba bacanje bari babizi iyo impact bafise nico gituma bararirimba indirimbo umugabo nyamugabo yamavuga ukuri akamagwanira amahoro sisi kumva the inside the teaching inside of iyo ndirimbo umugabo nyamugabo yamavuga ukuri bariko bigisha abantu kubimvuga kuri urumva kira noneho na Michael Jackson yararirimba Q-Baba n'intambara zigahagarara ba Bob Marley bararirimba bagahuza aba enemies abantu badahuza muzeyi aba bacanjo muri irya generation yabo bakaririmba indirimbo umuntu w'umugabo akora ibintu by'uburofa canke iki bakamuvuma akavuga ati nta mugabo urimwo w'igipfu ubwo nta bugabo burimo ati nta bugabo burimo uragaragara ari wundi ariko akora ibintu vyiza bakamwakuhaja ukavyumvira mu ndirimbo zabo z'abari indirimbo zihanura sinzi kuvyumva kandi uri kigabo kumviriza ziya ndirimbo Q-Baba waje uvuga ati yo ni jewe none kubera iki muriko mubona ni je nyene ndabigira ivyo kumva ko maramaye nyene utegezwa kubihagarika bakitumu bakaririmba uwishe wasahuye uwo yaramenje uwicije amagenga umva wahoye abandi ubwoko wahoye abandi umugambwe bishara tukidumu iyo ndirimbo nibutse ko iyo ndirimbo navyutse ndaririmbo no munsi uwo yaramenje umuntu yakoze ako kabi akumva ko yamenje akavyumva agafiringa iyo peni akumva uwo mubabaro nyene nawumve kuko yaramenje n'umubono akavyumva ko yamenje kandi yakoze amakosa nimba wora umuntu mwene wanyu kamuraba kuzuru hamukamwanka kubera iryo zuru mubonanye atari iryo yihaye sahanu yarari nta shop hari ngo baridandaze ngo gukatira ngo shira kwiri urumva siniki nashobora guhindura siya style mushatsi urahindura no musuka busa na rouge ejo kagira urumva hako umuntu muhora izuba fumuhora umushatsi kuko umushatsi wowe yo uhindura akawugira uko ashaka akawukurako ngo iyo zuru giwiwe uwo mutwe wiwe izeneke ziwiwe ayo maso yiwiwe arono yo minwa yisanzo kuna nahandi badandaza yandi yoshobora kugira guhamplasa ukamuhora ukamutema ukamwica umuhora ico kintu that's the message mu bintu byose baririnzi bakora bari bakwiye kuba bariko baratanga ubwo butuma behind kandi abaririnzi bamwe bari mu bihugu biteye imbere nka Nigeria barabizi uzugende wumvirize mu butumwa bwo mu ndirimbo kwa kure mu ma interviews kwa kure no mu bintu byinshi bikora me kwa kure Banabo yakora uzobonamo akantu ka africanism ko gushaka kugarukira Afrika agateka ka Afrika sinzi ko urabibona Banabo yarabikora cyane aranabivuga ati I'm proud I'm making Africa I'm doing something for Africa urumva akavuga mu interview ari mu Bwongereza hehe avuga ati ukabona yuko arafise urugamba ariko so kuririmba juste pour kuririmba arafise target arafise indoto umwe kwa sino kubivuga byo by'abivuga ni benshi ariko ugasanga nta navyo bakora muko ugasanga arafise indoto mugabo umurinzi wo mu Burundi waza kuraba ubuzima bwiwiwe ukabona ko indoto yiwiwe nukuronka amafaranga gusa epurta amafaranga ushobora kuyaronka umunsi umugapfa ukavaho mugabo regasi ukararu yari akarara hetse niwana yaronka ntuzoba ubaye wa mbere niwana yabura ntuzoba ubaye wa mbere mugabo kameme kunywanisha abantu gukundanisha abantu kameme gufasha abantu kwegera abantu
kameme gusubira kuraba ikintu kibuze ngaho hantu aho hantu uri nicaye ikintu abarundi babuze muri kano kanya some of them barabuze ivyizigiro barabuze hope ukumva ko ari urugamba rwawe ko gushobora kubagarukana ivyizigiro sinzi kuvyumva ukaririmba indirimbo z'ivyizigiro ukaririmba sinzi kubona nk'imodokari kandi Sadbi yasohoye kitwa imodokari voilà igagasohoye mu mwanya mwiza antuka ijya ndirimbo nagiye no mu gihugu kimwe atari mu Burundi numvira kiravuga kandi twifitiye ibibazo nyene vyuko tubajaji n'utumoto bari baduhagaritse sinzi kuvyumva sinzi kubibuza ko abantu bose bayikunda kubera iki iragarukana hope ibatuma bifilinga iragarukana ivyizigiro abaririmbyi barakwiye gutahura yuko barafise ububasha buri kure cyane yizo Shekiyo Bamba sindavyanse ririmba indirimbo any subject mugabo kameme target wibuke yuko ufise impact nini voilà wibuke yuko ufise ijambo rishika kure ico kirababaje kuko ucusanga haraje nk'ikintu gihungabanya abanyagihugu muri rusange narakigarutse ko cane igihe hari ko havuga ibi bintu byariko birabera muri Kongo ugasanga baririmbye kugira ngo baze kugarukana wa mutuzo baze kugaruka basi batubwira ati naho bijya biriko bigenda mwihangane cyane ibintu biri mu kugenda neza ahubwo nibo bariko barazana zijya content ngo nizo ziriko ziraduza ama views kuri YouTube imagine jewe ayo maviews sindayasi making ayo maviews mugabo uke gusiga legacy sinzi kuvyumva uno munsi naho kidumu yopfa novuga ati uri umugabo hari indirimbo waririmbye zasubiriye kugarukana ivyizigiro mu Burundi uno munsi naho uyu mu apotre uyu muririmbyi havuye umukozi w'Imana Apollinaire yopfa uvuga ati félicitations mu gihe cawe waririmbye indirimbo zirasubira kugarukana ivyizigiro mu mitima y'abarundi musore mizo ndirimbo félicitations hari ibintu umuntu ashobora kuba yarakoze ukabimurabirako ukavuga ati wow great uno munsi Jamaica iri proud iravuga ati uyu umuririmbyi wacu Bamare yarakoze ikintu yarakoze yaragaruka yarafashije kugarukana amahoro wa mu bantu batumvikana za South Africa yarafashije za Zimbabwe urumva uno munsi Michael Jackson yarapfuye mugabo ntacyo yarakoze ikintu gisubiza ivyizigira abanyayiti mu bibazo bari baheruka gucamo sivyo uno munsi abaririmbyi benshi bashobora kuba batagihari mugabo kameme arafise ikintu yakoze tuzomwibukirako uno munsi abaririmbyi A B C D E F G H mu Burundi bahari nibapfa tuzobibukira kuki ko batari eternel sivyo uno munsi Natasha ahora simbagana ukabona ngo yagiye gufasha ngo abantuze ngo batishoboye agasangira nabo ntuze ku munsi mukuru wa anniversaire yiwiwe aho kugenda gusohoka agafasha batishoboye ejo nugatokibukwa n'abarundi bose ntazobura abantu bamwe muri babandi nye uzovuga ati uyu muntu je nari ndamuzi ari ikintu yankoreye mu buzima apa yo gutegura tuno tuboze tuburofa be busy no gukora utuntu twiza dushobora kubaka society cyane kandi uzoshika kure n'abarinzi badakora amaboze barashika kure cyane gose urumva bagashika kure bakagira impact nibaza yuko ari ico kintu jewe ni that's the message namamvuga professionnel mu bisanzwe professionnel turasabye sine y'Amerika arabivuga ati tuwe professionnel mu byo turiko turakora no tuzobasha gushika kure cyane canke hahandi twifuza gushika cyane now nibaza yuko tutobivuga ngo tubiheze arumva yumvise kuvuga menshi ko kuyamara